Les amis, sangwa amahoro magara meza n'amafaranga ni omnishanyi mandabaye kazi cyane kuri Agaciro Media. Bagenzi, nagira ndabahe update kubijanye na kintu cha Facebook. Naravuye i Nairobi ndi Bujumbura, aho benshi bagoma bambaza ati none yaho omnishanyi wasanze bimeze gute. No munsi rero muri no video niyongeye kubibabwirira. Okay, ariko imbere yuko ndayitangura ndabwira ko hariho ibintu nari maze igihe niyumvira uno munsi kujya kuba haraje ma intelligence artificielle ni nakaryo keza ko gukora ibirenze ivyo twoshobora. Sinzi ko ico kintu mwitahura. Nk'akarorero je ndashaka gukora ibiganiro byinshi, nkakora ama content menshi. Murazi ko uno munsi dushaka gukireye ama content, ndashaka gukora ayo mu Congereza, ni Congereza cyakindi n'umunyamerika yo kwicara gwe kacigirako. So ayo gasanga je ntaco nzi kuri rugero. Ndashaka gukora content z'igifaransa ku rugero runini, ahubwo no mu gishino no zikora no mu gishino no zikora cange mu rurimi rwose shaka. Kuba reka nabakana rero basha ndabwire chaîne izwi cyane. Murashaka kuzimbira kuri YouTube mukaraba chaîne y'umuntu yitwa Akesdan, asanzwe ari Nairobi, akora ibijanye n'ama actualité, ahavuga cyane cyane ku makuru biba biriko birabera muri East Africa, ivyo akabikora mu rurimi rw'Igiswahili. Rero nize kubaza nti eske yakezi ikiro giswahili wakizi kuri runo rugero vraiment numva ko n'abatanzania bo kugira ukabigisha. Zari okay, ico gerambye ati oya jewe vraiment nta ico giswahili kiri kuri rugero jewe nzi. So maniko kumbwira ati ibi ni ibintu wiga ukavyiga. Okay, tavuga nimba ari ivyo niga ni sawa no vyiga. Nanje ubwanje rero ndi Nairobi nashoboye kugira chaîne ya YouTube ikora mu Congereza. Sishaka kwirangira abarundi cyane kuko sishaka audience y'abarundi bitwe nivyo ndacinsha, shaka iriya audience y'abantu bumva ururimi rw'icongereza. Donc kandi nkashaka biriya bihugu biri mu karere nyene kavuga ivyongereza. Donc biriya bihugu byinshi usanga bifise iya ntuze ya license kubijanye na za YouTube niki. Rero ku bantu bavyipfuza gukora ama content ari mu zindi ndimi dukoresheje ama intelligence artificielle, ndabemere ko nshobora kubigisha. Mugabo igisabwa niki cya mbere nzokurihisha, nzokurihisha. Cya kabiri utiza kuba ufise buri machine. Donc kenshi machine nkizi ngendanwa za laptop nizo usanga zifavoriza cyane. Reka rero twigire kubijanye na cya kintu cha Facebook. Nima abaza gukenera ubwo buhinga murashaka kunyandikira, ni sawa tugahiza tukabikora. Kandi nzovyigisha ahanini online kugira ngo n'abari kure bashikirwe. Suko bagenzi. Okay. Kuri kijanye na Facebook rero niki. Facebook n'ukuri nashitseho Nairobi ndumigwa mbonye uburyo yinjiza. Narumiwe nsanga irateye imbere, iri ku rugero runini cyane. Ku buryo nka mwigisha wanje wewe yabinyigishije nasanze yinjiza ibazaga page kamugasanga arinjiza $100 buri munsi. Cyambira shobora n'ugira rero page zingahe nasanze naje ndavuga nti bana reka mere nk'ikitazi nyene nige kuko numwanya wo kwiga nyene kuko nasanze bikomeye. Twarize ama technique menshi atandukanye yizo mbuga, sangati nivyo kuri ibi nivyo gusangiza bene wacu b'abarundi bave mu bukene. Mbere iwe nasanze wewe aha aba nukuri isinzi ry'abantu bagatonda baje kwiga ivyo byonyene. Nasanze ibaze abamotari araparkinga moto kugira koraga content kamwe ashire kuri page yiwe ya Facebook. Nivyo rero ariko kimwe mu makenga nagize donc imbere yuko nobabwira ibijanye n'isiguro nyinshi zijanye n'ivyo bya Facebook. Burya iyo abantu bamaze kumva ku rubuga ruriha uzikosa na cyesanga rihaba, abantu baca bihatira kumva bo kwirika inyuma y'ayo mafaranga. Muga nta bunyamwuga na bumwe bashizemo. Donc uzasanga umuntu nta bumenyi nabuke afise we kacezana ivyose amaza abantu gusa.
yego birinjiza ko donc naho uvuga ati ngira nze ndagenda ndi gusa mu bantu canke ntumbaze izindi nza zo kubasamaza ni bibi kuri community muga Facebook yo hari gitaza kubira ko ari bibi okay rero icuko vyogenda kose dukwiye gukora ivyubaka community ivyubaka abantu nk'ibi byinshi dukunda gucisha kuri Agaciro Media en fait none bitasho bigufasha wumva wo biha abantu ngo bigiriye donc umuntu aza kuguha umwanya we agafata iminota 5 10 ariko araraba content yawe yunguka iki aza kunguka iki ofete so nivyo rero je mpanwa nti uko biri kose iruhande yuko amapaje yanyu bamonetize ifoko muyiga tukemera tukiga kugira ngo dukuri kame ibintu biri professionnel aha Facebook rero imeze gute icambere ufise konte ijya konte ko babita konte profile urashobora guhembwa kandi n'ufise page ya Facebook nawe nyine arahembwa mugabo muri ubutandukanye donc kubijanye urana ko kuri YouTube basaba kuba wakwije ababona 1000 kandi bakongera kagira cyitwa watch time donc umwanya bakuravye bagiye barandika umwanya nimba ari wakuravye umuntu umwe barawanditse bagenda baterateranya bakwiza amasaha 4,000 YouTube kuri ivyo ikiguha partenariat donc ubutanga gukorana nayo winjize kuri Facebook naho Facebook yashinze ko umuntu niyagira aba ami donc bajya umwage murajutana umwe yajuta undi yajuta dokwiza abantu 5,000 Facebook ivuga ngo uba wamaze kuba umustar urakwiye guca uhinduriramwo iyo konte donc ijya konte profile ikaba konte professionnel bivuze ngo abantu bagukurikirane baze kurenga vya 5,000 kaye kantu ka ajute umaze kugira professionnel kace kavaho haca ahubwo haba follow kuburyo abantu bazohora bagufollowinga ntuze iyo konti yawe igende kure ishike kure donc ufite 5,000 rero washaka umaze kuhindurika ba konti professionnel urashobora kuyimonetiza ndazi beshi ngaha barazifise icya kabiri ufise page Facebook nawuza gusabwa 10,000 by'abagukurikirana donc baje ba followers kandi kindi kintu mwomenya kuri YouTube tumonetiza ibijanye n'amavideo kuko n'urubuga rw'amavideo nyene muga Facebook nuba ni face nyene amashusho hamwe na book n'inyandiko no kuvuga ko ifoto irarihwa zanya niko duhora twacisha zirarihwa twa du story donc iriya story biriya bimeze nka stati birarihwa video irarihwa donc kuri Facebook nasanze hari uburyo bwinshi bwo kwinjiza k'amafaranga none rero muzi amakosa abantu baca bahakora ugasanga intuze zabo izo konte zabo canke izo page zabo zifite amakosa nk'akarorero jewe Agaciro Media nasanze ifite amakosa yo kuva 2022 uyu nako ndayikoresha nta professionalisme ntapfa gukora uko nyene juste umuntu akikorera uko nyene ivyo nshize ko urumva cagiye nyene umuntu abakijagara yataratora umurongo ibaze rero ko nasanze ko amakosa ya 2022 ayo makosa barayamariye nkazanga kuba monetize bice bigorana mugabo ico nababwira nta kosa na rimwe lidakosorwa ahubwo gusa nuko tutaba tuzi nayo makosa ariko yatewe n'iki hama mbega no yakurako yewe yakurako nyene ivyo rero ushobora kuba utazi kubiraba ivyo ni bimwe mu vy'umuhinga agufasha donc ndaza kubibereka jewe rero murabizi nkuko nari nabivuze ku rubuga rwa Facebook abantu badukurikirana kuri Facebook narabibabwiye ni mbere tugire na groupe WhatsApp nimva yo nzobibigisha mbega none uno munsi omdishanye manje kuvyigisha barundi ahubwo reka mbanze mbasabe ikigongwe barundi kazi mwari mwiteze ko nzoza kubibigisha sukuvyanka ahubwo nuko bidakunda ntibiza gukunda sino murabizi nta kintu nzi kwigumanya jewe ibintu byinshi muranda bitangira ubuntu maze gutanga akaryo mu bintu bitandukanye tu nta gusanga nta namahera mba ndiko ndabaka so uko bimeze ni gutya rero
nazanze kugira ngo uyimonetize hariho ibintu bishika bitatu ndi Burundi nacazanga bidaza gukunda ko bifashisha bene wacu bari mu Burundi. Ibyo ni biki rero? Icambere carte SIM ziri mu Burundi murabizi ko zitari digitalize. Digitalize nshatse kuvuga iki? Okay, nk'ubu dufate fise lumitere. Est-ce que lumitere nofata ajya marimi kashi nkayivunjira $1 ndani donc muri SIM card ntibikunda. Bidakunda rero nikigaragaza ko SIM card yacu itari digitalize. Ariko muri Kenya birakunda kuri carte SIM bita Safaricom iyo irafise ijya system nko kutuvuga za Rimikash bajya barafise yitwa M-Pesa. M-Pesa ama uyafisemo ayo mafaranga ya M-Pesa aba donc yabara amashiringi urahindura mu madolari ko bishaka cyangwa ngo gufata amadolari ukayashira mu mashiringi byose birakunda cyane. Urabona ko n'ibintu byaho babigurira online. Murabona ko nkakano kanye je ndiko nkoresha telefone niko ndavuga ibi mugabo murabona ko nambaye akamiko ngaha nkaka nakaguze online nkoresheje iyo M-Pesa nyene ori iyo SIM card rero murumva ko mu Burundi itaza gushoboka kandi bijya bintu mukuza kuyimonetiza iyo SIM card baza kuyikenera mugabo hariho abandi dufate nk'abariza South Africa hariho izindi systeme zaho birashoboka ko biza gukunda sindamenya n'abari muri Tanzania naho nyene birakunda. Tanzania rose nayo nyene license ya Facebook na Uganda no musi yayifise na Zambia hose. Muri kano karere ka East Africa ni Uburundi, u Rwanda na Congo niho bonyene badafise iyo license cyangwa license ya Facebook. Aha, aho nimumbaze ngo ni kubera iki? Ahubwo murantunga. Ico cyari kibazo cya carte SIM nico kibazo cya mbere kiza gutuma ntaza kuronka kunufasha bano bene wacu b'abarundi. Ikibazo cya kabiri ivyitwa PayPal uri mu Burundi biraza kugorana kwikreya nikunda pe mugabo nasanze umuntu ari muri Kenya biramworohera cyane kwa ikreya kandi iyo PayPal ni uza gucisha amafaranga uzohembwa donc niyo banke yawe uza kuyiha ya Facebook kugira ngo izo gucishiriza amafaranga. Njazanga iyo ni intambamye igira kabiri. Intambamye igira gatatu. Iyo turiko turinjiza amafaranga kuri izi nkutangurukana bumenyi harabaho icitwa tax itagisi riva ku mafaranga winjije. Nkatwe ku ma YouTube naho burose amadolari 50 harava ku itagisi. Ku bantu bari muri za etazi ncanga iburaya barabizi ko umushahara wose nawo bukora mu nzu nawo bukubura umushahara wose uronka ateza kuva ki tagisi lizoja muri sociale lizoja kubaka ibinabiriya vya guverinema sivyo. Rero ajya amafaranga tuzinjiza kuri Facebook hazova ki tagisi. Iryo tagisi rero izo mpapuro z'amatagisi turi mu Burundi ntibizakunda kubera iki twebwe ntituri digitalize. Ico mugomba kucumva neza ntituri digitalize. Tutari digitalize ntituza kuronka systeme tuzokoramo za rya tagisi rizove ku mafaranga twinjije ligende muri government. Aho muravyumva ko bica bigorana mugabo muri Kenya iyo systeme irahari. Je ndavuga nti none umuntu ariko arabimfasha eske sino mwinginga akazofasha n'aba bandi bene wacu b'abarundi donc akabafasha ibintu bijyanye n'amamonetization. Namwinginza sanga kuvyemera biroroshe kubera ko nasanze burya abifashe n'abandi barundi benshi aho icambabaje bagenzi kubera ko ari abarundi bari mu ngaha nyine mu Burundi basanzwe binjiza amafaranga kuki batabibwira bene wabo n'ukuri kwa Mungu. Eske nk'ubu je kibazo ngira nk'ubu dufate ndabibabwiye toke je ndinjiza amafaranga nawe woyinjiza koko tutabeshanye je nzo mpomvye iki kuri izi mbuga abantu nuko batavyumva ngira badashaka no kubitaho mizanwe kuri zino nkutangurukana bumenyi nta konkirasi baho wapi wewe ukoze uraronka gwawe nundi akoze araronka gwiwe kuki none abantu badasangizanya iyo nuze eske n'inzigo nibiki simba mo ni impamvu batabivuga kuko ntaco biguhomvya hikada ahubwo ni navyiza eske bugiye ufashije abantu sinzi tu. Okay, uyu mon frère rero nsanga hari abarundi benshi afasha, hariho bari za Etazi nafasha, bari za Canada, za Australia,
benshi nasanze higa abarundi abifasha bari muri ivyo bihugu. Hama ndamubaza none abari Bujumbura, abari mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika bari kurondera, eske bo ntushobora kubafasha? Bagenza mbwiye amahera abikorera kuko murumva ko ari ibintu bingahe. Icambere carte simu niwe aja kwikugurira, sivyo? PayPal niwe aza kwigukorera, za mapuro z'amatagisi byose niwe aza kubikora. Murumva bino bintu bitatu, ibintu bitatu rero hamwe na bwa buhinga bwose bwo kubigukorera, donc ushika bibe monetize. Murumva eske ivyo se amafaranga koko akwiye kuguca? Nasanze rero washaka ashaka kuba atazimvye, mugabo jewe ko navyumvise mfatiye ku mikoro y'abarundi batari bake uko jembi Burundi ndabizi benshi turayaga. Nasanze by'ukuri aba mafaranga s'abarundi benshi bayashobora. Nangahe ni iryo jana ry'idolari nza usanga burya s'abarundi benshi borishobora kugira ngo bakorere ivyo bintu, donc bitatu hama cha yongera kugirire monetisation n'ibindi. Ndamwingira ati none eske ntushobora dufatiye ku mikoro y'abarundi kandi unafashe Jono wese nama ndiko ndafasha kugira ngo iyo ndiko ndabwira abarundi ndabereka ibi nibi namahera manabatse kada. So akiraki inkundira mugavuga kameme, urumva ivyo bintu byose nawe nivyo azogura nivyo azoriha. Donc yashoye kuvyemera rero kugira ngo abafashe hakoreshejwe amafaranga 50 y'idolari. Amafaranga 50 y'idolari ni ugiye kuraba heje kuri ivyo byose sinzi ko asigarana namwe na 10, ariko nimba ashobora gusigarana namwe basi nayo 10 akavyemera ni sawa. Wewe nubundi yitungiwe n'aka kazi k'ivyimbuga, ushitse muhiri we wotangara azangara hestaye ku buryo ahora muri ivyo vy'ama content kandi wenyiza menshi we ku buryo aguhaye umwanya wo gukorera ibintu nukuri nakigoro n'ubufasha abagize. Je ivyo navyibone neza amaso muyandi ko naramaranye umwanya nawe iminsi rengangira hafi 10 turi kumwe. Okay, ikindi no babwira kuri abo bantu nyene bashaka izi monetization. Mu bindi ukeneye cyane kugira ngo ube monetize urakeneye identité, canke identité ishobora kuba donc identité iriko ikirango c'igihugu cawe. Ishobora kuba passeport, ishobora kuba permis, ishobora kuba n'ikindi cyari cyose mugabo kitezwa kwerekanamwo igihugu cawe, kubera ko ziya karanga muntu zijya batanga ku makomine zimwe za dactylographie usanga umutamarika ngo ton ndayisaba. Zijya urabona ko zitari mu buryo buri nyabwo cyane. Zijya rero ntibiza gukunda ufise ijya ugomba kuba ufise ikintu cerekana igihugu ukomokamo mugabo kandi kiri ku midondoro yawe. Nka passport iravyerekana, permis iravyerekana, kumbura yashobora kuba n'izindi muheza mugakoresha ivyo. Aya niyo makuru no babwira kuri bya Facebook ku bantu muri Burundi. Ntimuze kumva ko bidakunda, ahubwo muze kwisunga uyu. Uyu rero muza kumushikira gute? Si nukuri ntihagire numwe aza kunyandikira ngo asaba uyu muntu, ahubwo no havasanga bintakarije umwanya nakiro abantu benshi. Hari gihe bagenzi kano kantu mukumve, nice nahora nahura umuntu wandikira ukamona online ntaca kwishura muri akanya. Sinabwa bitahure neza. Burya ibaze ko je hari gihe nugura telefone nkasangamo message zirenga 300. None gabagenzi noca mfata iza 300 zose ngire ndazicare ndazishurira rimwe no sanga byabaye akazi datake nsuye kwimarira. Naho nshobora kwishura nkeya izindi nkazoza ndishura buke guseba zigahera. Ariko kugira ngo sinze kwandikirwa na benshi ngaha, reka ndabashire link ya groupe WhatsApp ngaha muri commentaire. Ni bande baza kwinjirayo? Haza kwinjirayo by'ukuri umuntu yumva ubwo bushobozi yo buronka zose nka $, aheze acahura nawe. Donc no muhinga bamita Mr Faxon. Faxon ya nawe arafise na chaîne zi uwo yafise nyinshi aho. So muraheza rero muze kugira mwingire muvugane nawe byose arabibafasha. Ego mubanze mumve neza ivyo muza gusabwa, uze kuba ufise iyo identité igaragaza igihugu runaka urimo. Donc ico nibaza ko mwacumbise neza. Ishaka kabiri ayo mafaranga 50 y'idolari wumve ko utezwa kubiyafise kugira je kugura ya sim card ya Safaricom ariyo iza kujamo M-Pesa. Awugirire za mpapuro
n'ibindi byinshi donc kandi kwa Facebook yawe ushobora kuba yigize uri ngaho i Burundi donc urumva iri localize mu Burundi donc ayikureho rero ije mu gihugu kivyemerewe kandi mbwa ntibi bigutakariza ko umurikoresha nivyo nizera ko amakuru atahuritse ino video nimba wumva yo yagufashije enda nawe ifashisha abandi samahera bigusaba yifashisha abandi donc yibasangize nuko nawe utaha bye bye.